bagaruka mu masengesho kwifatanya natwe. Birateye isoni rero stade irera abantu bahari ca wiyumvira none abantu barihe abagumya banga barihe nukuri twiyembi kumutamana abagumya banga mwese turasabye dushimitse mugaruke muri stade mu gikorwa cy'umugambi CNDD-FDD igikorwa cy'amasengesho rukurikirane rw'inkuru zibiri kubera muri CNDD-FDD ndetse n'ibiriko birashikira Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi muri kino gihe nyuma yaho tubabwiye ko hari akagwi k'abajenero bahoze bagwana muri CNDD-FDD bateguye kumutembagaza inyuma y'urugendo yari yateguye rumushikana i Paris mu gihugu c'u Bufaransa. Perezida Ndayishimiye nawe ugo rugendo agaca rusubika ku munota wa nyuma inyuma yuko amenye ko hari abateguye kumutembagaza. Perezida Ndayishimiye yasubiye kuboneka ku mugaragaro ariko aboneka ari umuntu ameze nabi cyane, gutwenga yariko arabirondera ukabona ko ari ibintu bitamurimwo gose, ukabona ko Perezida Ndayishimiye yagize ikibazo gikomeye cyane. Hari ubutumwa twaronse bwavuye mumwe mu bagumyabanga bo muri CNDD-FDD muri permanence wanashaka n'amakuru ateye ubwoba turaza kuyabashikiriza. Perezida Ndayishimiye yagize ingendo zibiri, hari urugendo rwo gushiraho musitanteri mushasha ndetse n'urugendo rw'amasengesho n'amasengesho ategurwa n'umugambwe CNDD-FDD. Aho hose Perezida Ndayishimiye yashitseyo akisanga ari wenyene. Abagumyabanga murazi ko abenshi bashigwa ko igitutu bakategekwa kuja kuraba bakuru cane nk'umukuru w'umugambwe iyo yagendeye intara usanga abantu bugaye amabotike yabo, bugaye ibikorwa vyose bakaja kumurorera. No munsi ho kuri Perezida Ndayishimiye vyabaye akamaramaza, yisanze ari wenyene kandi no mu biganiro vyabaye Perezida Ndayishimiye akaba yaboneka ko ari umuntu ajumariwe gose. Ibyo byose turaza kubigaruka ko abariko baramugwanya ni bande. Hari ikintu kidasanzwe cabaye kuri Perezida Ndayishimiye tugira tubabwire, muraza kumva ibiriko biramushikira muri kino gihe. Ni ibihe bitoroshe, murazi ko muri CNDD-FDD buri muntu wese abafise igihe ciwe azoshikirwa. Bamwe bari kuvuga ko Perezida Ndayishimiye yoba agira shikirwe n'ibihe bikomeye bisa n'ivyo yashizemwo abandi batari bakeya kuva ashitse ku butegetsi. Ivyo rero nivyo biriko biravugwa muri CNDD-FDD. Icuka n'ikibi cane, ni intambara idasanzwe. Ese hoba hari uguhangana kudasanzwe hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo? Ibi vyose rero ni ibintu biteye ubwoba biriko biravugwa kuri Perezida Ndayishimiye. Akaba ari umuntu atorohewe muri kino gihe. Abagumyabanga nka bose bamaze kumwikurako, bamaze kumwanka, bamwiyonkoye ko nta numwe akimyerekwa. Bose bavuga ko yananiwe, ahubwo yaza kuba ari umuntu amaramara, aba yaramaze gutanga imihoho ku neza, kubera ko ibizoba mu nyuma bizoba bibi gusumba uko yagiye yikura ko abandi, uko yagiye yigizayo abandi, uko yapfunze abandi, uko yangaje abandi. Ababikurikiranira hagufi babona ko amaherezo ya Perezida Ndayishimiye ashobora kuba muri cane, kubera ko ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD vyamaze gufata ingingo ko uwo mukuru w'igihugu yamaze kunanirwa, kandi kunanirwa kwiwe kukajana n'ibikorwa bamwe bita ibikorwa bibi ndetse vy'ubugome yakoreye bamwe mu bagumyabanga intagoheka zo muri CNDD-FDD. Turaza kugenda tubica irya nino mu buryo bagidonido vyose tugende turabigaruka ko ingingo imwe ukwayo. Perezida Ndayishimiye ni ibintu bidasanzwe vyamubayeho i Nyanza, aho yari yagiye gushiraho musitanteri mushasha. Hari kugenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'icumi 2025. Twarabahaye inkuru nyinshi z'ivyamubayeho, agasubika urugendo ariko agaca ategura izindi ngendo giturumbuka zo kwerekana ko ameze neza kandi atatinya bateguye kumutera kudeta. Perezida Ndayishimiye rero yari i Nyanza gushikiriza musitanteri mushasha. Inyuma y'umutaga naho nyene yarongoye amasengesho ya CNDD-FDD yo guheza ukwezi. Mu majwi yahanahanywe umvikanye ingene ikibuga cari kigaragara, biboneka ko abantu batitavye kamo bateye kuja muri ivyo bikorwa vya Perezida Ndayishimiye. Bisa n'ivyanatunguranye kubera ko ni ibintu yaciye ategura ako kanya, kubera ko yaramaze gusubika urugendo yarafise i Paris. Bahamagarira rero abagumyabanga kwitabira amasengesho y'umukuru w'igihugu. Muri ayo masengesho Perezida Ndayishimiye akaboneka yijiriwe ku masanamu, biboneka ko atanezerewe gose, asa nk'umuntu afise ibibazo byinshi vyamurenze. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ntivyubahutse gutanga amasanamu y'abanyagihugu basanzwe bitavye ico gisabo, bakaba berekana abantu
bakaba berekana abakuru mu bwugamo bw'iteka ariko ntiberekane abantu bitavye ivyo bikorwa kubera bari bake cane bateye isoni. Aho bagerageje kuberekana babonye ukuntu bateye isoni batangura guterateranya amafoto kugira bashobore kwerekana ko abantu bitavye ivyo. Ntavyo nakamaramaza bateranyije amafoto ya kera na y'ubu kugira abantu bakunde ibitigira ibiyo vyinshi biboneka ko bitavye akamo ka President Ndayishimiye. Bamwe bavuga ko urari urugamba rukomeye ruriko ruragwanwa na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'ibindi bihangange vyo muri CNDD-FDD vyo kwankisha ndetse no guca amazi Perezida Ndayishimiye kubera ko biboneka ko asigaye yarahari bivuga mu mugambwe CNDD-FDD ameze nk'agati kamwe mu nyanja, ibintu vyose abikora wenyene nta mushigikiye, ivyo avuga vyose ubona abategetsi bajumariwe kera baratwenga canke bagakoma mu mashi. Urabona ko ibintu bimeze nabi no mu masanamu muraza kubona mwitegereze neza, uravye uraza kubona ko abantu bose bari bitavye ivyo bikorwa vya Perezida Ndayishimiye atanumwe yaranezerewe rwose ko abantu bajumariwe. Perezida baramaze kumuhaga, bagikeneye kumva ko Perezida Ndayishimiye hari ikintu yobabwira, bagikeneye kubona ko hari ikintu yobafasha. Bamwe rero mu bari baje bitavye ivyo bikorwa basanze ikibuga kigaragara rwose, batangura guhamagarira abagumyabanga kwitabira amasengesho y'umukuru w'igihugu. Reka tubanze twumvirize ukuntu bariko basaba ko abantu baza muri aya masengesho bavuga bati ibara riraguye, umukuru w'igihugu baramwankuye umunsi wo barabimweretse neza ko atajambo afise, ko atawe gikeneye kumwumviriza, baramuhaze kose biboneka. Murazi neza ko mukuru w'igihugu muri kino gihe abantu bamwe baragerageza kumwereka kuba mukunda, ariko birazwi neza ko abenshi muri CNDD-FDD batakimukeneye. Yumva uko bariko barasaba abantu kuja kuraba mukuru w'igihugu. Hanyuma tugire CNDD-FDD, hanyuma banyakubaha abanyamabanga nukuri tubasabe uwumva rino tangazo anakebure n'abandi kuko birateye isoni. Murabona ko tugeze mu gikorwa ca kabiri arico c'umugambwe CNDD-FDD, igikorwa c'amasengesho, kandi tutibagiye ko nyene icubahiro ahava agaruka mu masengesho kwifatanya natwe. Birateye isoni rero, stade irera nta bantu bahari, ca wiyumvira none abantu barihe, abagumyabanga barihe? Nukuri twiyambika umutamana abagumyabanga mwese turasabye dushimitse mugaruke muri stade mu gikorwa c'umugambwe CNDD-FDD, igikorwa c'amasengesho. Aho ni abagumyabanga ubwabo bavyivugiye. Iyo twe tubivuze baca bavuga ko ari ukugwanya umugambwe canke kwanyisha umugambwe abanyagihugu. Abo n'aba CNDD-FDD ubwabo bavyivugiye. Hari n'ibindi bavuze turaza kubibumvisha, turaza kubibashikiriza. N'ubutumwa bwo bunateye ubwoba cane kandi bwashikirijwe n'igicocoro cyo mu mugambwe CNDD-FDD. Hari ifoto y'ububeshi yakoreshejwe na Ntare Hauzi mu kugira berekane ko bapfukapfuka ivyo vyabaye kubera ko Perezida Ndayishimiye bamumaramaje gose. Bamwe banavuga ko uko kumaramaza Perezida Ndayishimiye vyo vyateguwe n'umwe mu bantu bahanganye mu mugambwe CNDD-FDD. Abenshi baca bumva ko atawundi muntu bahanganye muri uyo mugambwe cancane kuvyerekeye ubutegetsi ndetse n'inguvu mumwe afise. We nawe nta wundi ni Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Bamwe bavuga bati Reveriyano Ndikuriyo yamweretse ko ari we mukuru w'igihugu, arajayo amastade akuzura, bakugara amasoko, ibikorwa byose bigahagarara bakaja kumuraba. Ariko kwa Perezida Ndayishimiyeho ikibuga cagaragara nk'uko muhejeje kuvyiyumvira bivugwa no mu CNDD-FDD. Iyo foto rero nk'uko muriko murayibona hano n'imbere y'igisabisho, ni ahantu bitagenze neza cane. Aho rero Inyanza kugira berekane ko Perezida Ndayishimiye yitabwe n'abantu benshi. Ku rubuga rwa Ntare Hauzi kuri Twitter bashize ko ifoto y'amanyanga. Iyo foto rero ikabigizwe n'ibice bibiri, harimwo imirongo mikeya y'imbere irabona neza kandi abantu bakaba bariko bararaba imbere, biboneka ko ari foto yafashwe uwo munsi. Imirongo yindi rero ni y'abantu benshi bataboneka neza, ariko bose baravye mu rundi ruhande rutandukanye n'abambere. Biboneka ko n'amafoto abiri abantu batari mu gikorwa kimwe, n'amafoto ya kera bafashe bateranya agafoto kuno munsi harimo abantu bakeya bomekaho akandi gafoto ka kera kariho abantu benshi kugira bagwize berekane ko abantu bitavye ibikorwa. Kubera nyene bimaramaramaje nta mafoto umuntu arashobora kwerekana, kubera ko kubona umukuru w'igihugu yagiye ahantu ugasanga nta bantu bahari, ushobora kubaharura ukabona n'abantu bakiya cane. Byari bimaramaje gushika naho kuri Ntare
house batinye gushiraho iyo foto baca biga ubuhinga rero bwo kuyihinyanyura bakongera ko abandi bantu ibi byose birerekana ibimaramare ikintu gikomeye kiriko kiratutumba muri CNDD-FDD. Ivyo rero biboneka ko ari ibintu rwose by'akamaramaza kubona ibiro vy'umukuru w'igihugu birinda gukoresha amafoto y'ububeshi kugira vyerekane ko umukuru w'igihugu yakiriwe n'isinzi ry'abantu. None nk'ivyo byo babireka naho ninde yarabinezwe ko ntawo byitaye kumenya ngo yagiye canke ntibagiyeyo. Ubundi President Ndayishimiye yari yitezwe i Paris mu Bufaransa ejo haheze nk'uko twabibabwiye mu nama yo kwiga ku kibazo ca Kongo ku munota wanyu mu rugendo rwo kuja mu Bufaransa yararusubitse araruhagarika. Hari ibihuha mu butegetsi byavuzwe cane ko yaronse amakuru ko hoba hariho abasirikari bahoze bagwana muri CNDD-FDD bashaka kumutembagaza, nawe rero kugira yerekane ko atabwo bafise yaciye afata ingingo yo ku munota wa nyuma ko agendera komine Nyanza. None ubu rero naho hakaba hadutse ikibazo cyo kwerekana ko akunzwe cane mu gukora amafoto y'ubeshi. Kubera iki rero abantu batamwitavye? Abantu baribaza urugwanko abantu bafitiye President Ndayishimiye rurava kuki? Nugwanko koko canke hari umuntu uriko aramwankisha abandi? Turaza no kubaho ubutumwa intahi idasanzwe yo muri CNDD-FDD avuga amabanga y'ibiriko biraba. Hano rero ibibazo ni byinshi cyane. Komine nshasha ya Nyanza igizwe n'amakomine yahahora nka Nyanzarake, Babanda, igice cyavugizo. Ni komine nini ifise abantu batari bake. Gisagara ca Nyanzarake conyene kirafise abantu benshi. None vyagenze gute ngo mukuru w'igihugu abura abantu? Vyoba vyavuye kuki? Kukuba vyoba vyaravuye kukuba barararitswe batevye bakaba ari ibintu batari bateguye. Ariko uko bisanzwe bigenda mu CNDD-FDD yo haje umukuru wo hejuru naho yo bareveriyo ndikiriyo barugara amasoko n'ibindi bikorwa byose bagategeka abanyagihugu bose kwitaba ibirori. None vyaragenze gute kuri President Ndayishimiye? Kubera iki aba CNDD-FDD banse kwitaba amasengesho yabo kandi yo bari basanzwe bazi ko ategekanijwe buri wa kane uheze ukwezi? Ibi navyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ntihabayeho inyigisho zibuza kwitaba Ndayishimiye zivuye mu bagumyabanga bamugwanya ndetse bo ku rwego rwo hejuru? Canke rero abanyagihugu bararambiwe n'amajambo atagira ingiro ya President Ndayishimiye? Nimba kwihutira kuje Nyanzarake yari intumbero yo kwereka abandi ba CNDD-FDD ko Ndayishimiye ari wafise abanyagihugu kurusha Ndikuriyo mu ntara avukamwo, Ndayishimiye yaraye ayobewe rwose, akaba yabonye ko Ndikuriyo atari umuntu wo guhangana nawe kandi Ndikuriyo nawe si umwana. Imbonerakure zose zihora zitaba ndetse zikubitira abantu kuja muri ivyo bikorwa niwe azitegeka. Ibirumvikana rero ko nawe yakoze akantu nk'umuntu w'umugabo ntabwo vyashobora kwijana gutyo kugira President Ndayishimiye amusuzuguze abantu. Gufyatura amafoto y'ububeshi ntaco rwose bimufasha. Ibi nta naho bishobora kuza kwerekana canke se kuza kunyegeza ibimaramare ndetse n'ugwanka wa CNDD-FDD bafitiye mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Now tugaruke kuri ya nkuru twababwiye ya nkuru y'umugumyabanga Ndayishimiye yo bariko agwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyene. Ni ibimenyetso bitangaje biriko biribonekeza inyuma yano makuru. Kuri ibi biriko biraba kuri President Ndayishimiye, umwe mu bakozi bo mu ngoro ya CNDD-FDD yahavuye aduha buno butumwa, aho rero yerekana ingene umukuru w'igihugu ariko agwanirizwa mu butegetsi nyene, avuga ko bari bazi ngo ibintu bigiye koroha bihaye 100% mu matora, none ngo byabakomeranye kurusha. Ubu ngo opposition ikomeye iri mu butegetsi nyene. We mu kuvuga ko hari abariko baragwaniriza Ndayishimiye mu butegetsi akoresha ijambo sabotage. Mwari muzi ko ikibanza cahimbarijwemwo umunsi mpuzamakungu w'imfungurwa cahinduwe gatatu mu ndwi imwe gusa. Muti ni ukubera iki noneho rero? Harimwo amabanga akomeye. Uwo mugumyabanga yavuze ati amahoro ivyaraye bibaye Inyanzarake ntibitangaje kuko burya Nyanzarake nta ba CNDD-FDD bariyo cane. Kuva 2005 bahora batora Frodebu, inyuma barimukira muri Seneri kwa Gwasa. 2025 niho bivye amatora 100%, naho ubundi mu myaka iheze muri Conseil Communal wasangayo imigambwe itandukanye. Ikindi utamenye burya sabotage never ayimazemwo iminsi myinshi. Abategura ingendo ziwe mu gihugu nibo babimenya, bakaguma bagerageza gupfukapfuka. Biraboneka ko hariho abantu bariko bamugwaniriza mu butegetsi nyene kandi n'abantu bakomeye.
ubuherutse aho hariko harategurwa umunsi mpuzamakungu w'imfungurwa, Journée mondiale de l'alimentation, ikibanza ibirori biberamwo cahinduwe inshuro zitatu. Ubwa mbere hasigaye indwi kugira ico gikorwa kibe, hateguwe ko ibirori bizobera Itangara iwabo wa Generali Bertin Gahungu aheruka gupfungwa. Hasigaye iminsi 3 abategura urubanza bamenyeshejwe ko urubanza ruzobera Igishubi. Babwiwe ko bobishiramwo inguvu nyinshi ngo kuko imvukira zahararitswe zizoduga ko bwinshi, ngo abo kwakira mu bwugamo bw'iteka ngo bazoba ari benshi. Buca biba baza bumva ngo ibirori bizobera Imwaro. Niho rero havuye harya amafoto mwavuze ko Perezida Ndayishimiye ariko arasengera imbuto zo gutera ibiraya, burya Imwaro naho nyene yitabwe n'abantu bake cane. Ibintu biriko birabera indani mu mugambwe birakomeye. Nawovuga vyinshi kumbure muzovyibonera. Ariko kandi burya abanyagihugu barashavuye, turabibona. Arya amatora yibwe ariko araduhumira. Abanyagihugu barashavuye ko badatwagwa nabo bitoreye. Ikibazo c'ibiciro biri hejuru mweho mucita ubuzima buzimvye kirahanze abarundi bose. Na kirya mwuguma muvuga c'ifumbire burya kirakomeye. Ngubwo ubutumwa bw'uwo mugumyabanga. Ariko ubwo butumwa ntiwereye ngaha burabandanya. Abarimyi barababajwe n'ifumbire itaboneka. Muri ubwo butumwa bw'uwo mu CNDD-FDD aravuga ati: muribuka igihe Ndayishimiye akura Bunyoni ko yahagaze cane ku kibazo c'ifumbire, akavuga ko ari we yatuma itaboneka. Burya yarazi ko abanyagihugu bacumva gose, none ubu nico kibazo casubiriye kunanirana n'ubwo Bunyoni afunze. Ahubwo nawe ikibazo casubiriye, ahubwo nawe ntimuheshe kukivuga ko kuko kirakomeye. Ifumbire ntayiriho mu gihe abarimyi bari n'isizeni. Burya rero itangazo ryo gutora ifumbire ryari ryamaze gutangwa. Mu nyuma umushikiranganji aza gusanga ifumbire ihari idashika na 30% y'iyikenewe. Iyo bita ire yoyo nta na nkeya iriho. Burya abarimyi barakwiriye kubwirwa ko batoguma barindiriye ifumbire ya fumi. Bomenyera guca nyabarega bagategura umwavu wabo bifashishije igiterwa citwa tutoniya, mu Kirundi bacita mukobwa ndagowe. Ikindi kibazo kibabaje abarimyi ni kirya c'ikawa. Ibaza abantu bashoye ikawa mu kwa 4 bakaba batarahembwa mu kw'icumi. Amarira y'abarimyi yarenze urugero, ariko nta nyishu baronka. Aha rero dusigara twibaza nimba ikibazo c'ikena ry'ifumbire carateguwe nk'uko cavuzwe mu gihe ca Bunyoni, canke ni ikibazo gisanzwe. Ibi vy'ikawa vyo biragoye kuronka inyishu. Ikibazo c'abasirikare kirateye ubwoba. Irya soko ryacu ribandanya rivuga riti: burya ikindi kibazo gitanguye gutera ubwoba ni kirya c'abasirikare mwavuze ko ubu mukuru w'igisoda n'umushikiranganje wo kwivuna abansi basabwe kuja kubwira abasoda ko arya amafaranga yabo ya Somalia ataraza. Ubu barategetswe guhindukiza ko kirya gihano bahawe kitari igihano, ahubwo ari imyimenyerezo isanzwe ya gisirikare. Bategetswe ko ikibazo mwavuze ko cingene ya ratio ameliore y'abasoda yibwa gitorerwa umuti mu makambi yose. Abasoda bakagira uruhara mu kubikurikirana. Ivyo mwandika barabona ko abasoda babisama cane. Muri no minsi muzokumva amanama menshi mu basoda kandi azofatira ku nkuru mu mazi minsi mutanga. Ni hano umuntu aca yibaza nimba ibiriko bibera mu gisoda bitoba vyarateguwe. Ariko ico nagomvye ko mumenya nuko umukuru w'igihugu ariko agwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyene. Nuko tubibona
nuko tubibona ko abanyagihugu bashavuye, nuko kandi hari ibibazo byabuze inyishu. Hama namwe ntimucike intege kubera ababatuka, ubutumwa bwanyu burakurikirwa mu mpande zose, abategetsi n'abanyagihugu. Ngubwo ubutumwa bw'umwe mu gukora mu ngoro ya CNDD-FDD azi ibihabera, ababona n'ibiriko biraba. Nguyo Perezida Ndayishimiye, burya buri muntu wese arashobora gushikirwa n'ibibazo. Uno munsi yarafunze abatari bake, yarangaje abatari bake, ntaco atakoze. Uno munsi nawe ibihe vyiwe bishobora kuba bigira bishike, abateguye kudeta bobo ntawe uzi ivyo agiye kubakoza, ariko ikiboneka coco nuko abamugwanya nawe abamushigikiye, abafise inguvu nyinshi n'abamugwanya. Bisiguye ko Perezida Ndayishimiye nawe asigaye ari nk'agati kamwe mu nyanja, abaramuhari ivomo. Biboneka ko nawe rero ashobora kwisanga umwanya n'umwanya bararyaguye, no kurindira mukagumana natwe bico dukora umwanya ku mwanya, turabashikiriza inkuru ziraba zigezweho nk'uko twama tubikora kandi twabibemereye. Ibihe vyiza rero kuri mwese banywanyi bacu, turabakunda cane, mubandanye kudukurikira. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije aho muri atandukanye.